Benjamin, ku munsi w'ejo kuri parquet hari igikorwa association do Bujumbura izotanguza ibikorwa byayo ku munsi w'ejo igihe cy'isaha 3 babagira abakunzi ba basketball uza kuraba rwaruka David, iyo ambiance y'abafana beza rero twikesha Vitalo. Yes, organizers ushobora kwihereza uvuye muri sport ubya ushobora kwihereza umuhigi igihe itandukanye biranunga kuri departement ushobora kwihereza Gafyisi Hakizimana murashobora gutahukana n'uvuga intsinzi idasanzwe igatuma mukina urukino rwa nyuma niyo mwasumbije umugororesha d'abord nibaza yuko kuva match ya mbere dukina na Remesha abantu bose babonye ko yari match isaba ingufu nyinshi rero icyo kintu ubwa mbere na mbere twavuze tuti faut tureponda kuri défi physique hama strategie nayo turazi yuko dusaba abakinnyi beza dufite strategie ziri adapté kwa bakinnyi dufise rero nibaza yuko ahanini habaye kwanza kureponda kuri défi physique ya tumaze kureponda ngabwira murabona yuko ama match yose menshi yatangura turi imbere twarinda duheza nibaza yuko hagiye ko na strategie nziza twari twateguye game plan nziza contre une équipe comme Remesha nibaza yuko nivyo byatumye dushobora gutsinda no munsi muyo kina na équipe ya Dynamo variation tactique muraki imbere 3-1 muragaruka 4-3 izo zitegerezwa ibyo bitegerezwa kumaba mugabo c'est pas la même équipe na saison iheze nibaza yuko bivaye n'abakinnyi bafise en fait chaque série irisa alors unya certes tuzovaya kubera ni playoffs ni série urumva ni jeu d'échec kuno musi umuntu aratsinda undi akiyajusta ejo gatsinda nawe undi akiyajusta donc ni ivyo nyene mugabo turabye match zabo n'abakinnyi bazanye twarabaravye turagira scouting nibaza yuko tuzokwerekana urukino rwiza kandi twibaza ko twiteguye gukina n'uwari wese ngaho mbega twabonye n'ivyo mwavuze ati mwarazanye abakinnyi kuranforsa umugwi wanyu kuvuga muri rusangi uko wabonye bamaze gushika wabona gute kuri nivo usanzwe usanganye ku bakinnyi bo Urunani n'abakinnyi beza mugabo bagikeneye adaptation y'ikibuga amakondition dukiniramo imiyaga dukinira hanze benshi mekino amasale ya gym outdoor indoor twakiri muri outdoor rero nibaza yuko tugerageje kubaha umwanya nibaze ko bazatwereka urukino rwiza bazatwereka ubuhinga bafise kubera twabatoye tuzi ibyo bamaze gukora benshi ngaha barabazi sabakinyi tuvuga tuti nabakinnyi bari bose sabakinyi Hamdan abakinnyi bakomeye muri Afrika bamaze kugira amateka rero nibaza yuko nabo nyene bizobafasha kiretse bamwe mu bo dufise bo bagwaye tuzaye ko nabo nyene bazorekipera bagashobora gukina muri série ya finale nico kintu nyine abantu baguma bibaza bati twarabonye abakinnyi bakomeye muzanye nka Patrick McLean Perry William Perry mbega abibaza ivyonye mu nkino za finale barashobora kuzoboneka canke ko twabonye imenga ntibabonetse muri demi finale gose Perry baza yuko atarimo Perry yarababaye cyane haje mubona McLean nawe baza yuko arashobora kuba amanze ariko aragira amatraitement y'ahantu agwaye arashobora gukina twizera yuko ashobora no gukina mu match ya mbere tuko turaraba yuko byoshoboka kubera ahantu yabaye blessé nibaza yuko birafata umwanya mugabo ari mu matraitement meza kandi ko ifata inzira nziza nta wundi yobagwa kiretse nuze yaregiza amakamp kubera ari ntagishika ujya Petit Parish nibaza yuko ko mari agishika nibaza yuko turamuha umwanya nawe kugira ngo amenyere asubire kugira adaptation y'ikirere y'igihugu ifungurwa n'ibiki kandi twaza yuko nabo nyene azokwerekana ukino bwiza kubera biriko biraza ni boroboro deja kuva ababaye na fopase ni yatangira entraînement ejo kubera y'amakamp yarafise y'urugendo rurerure nibyo kuri izi nkino nivyo muragira qualification ariko kubona ko vyari bitanga kugorana n'igiki mubwiye abafana b'Urunani mu nkino za finale zigiye kuza kintu cyagoranye twakeneye equipe nziza kandi nibaza yuko mu gihe Remesha bo turakwiye kuhashimira ku mupira mwiza berekanye
hari abakinnyi babo bari bagwaye nibaza yuko bakoze uko bashoboye kugira ngo bashobore kuba bari muri position bagezemo no munsi kuri game 4 n'abantu two felicita kuri parcours bakoze muri playoff kuva saison igire itangwa no munsi rero kuri finale nibaza yuko abakozi bacu biza bya bimenyetso tuzokuba dushoboye kugira ngo tubanezereze dushobore gutwara igikombe ndazi ko na Dynamo niyicaye bwana twebwe nitwicaye icyo ndico cyo guzogana umupira uryoshe bashobore kuryoherwa yego tubashimye cyangwa se coach ndabashimira nanje murakoze abajama bose niko bikundira utarufanana acho wostubwira